ni nko kwibukanya mu mvo zatumye ayo maradiyo ahagarikwa ni ibintu biraba ubutungane. Hama ubutungane burafise ukuntu butunganya ibikorwa barabikora ku munsi ico ni cambere. Hama ica kabiri nuko icifuzo muri rusangi ari uko ayo maradiyo bandanya imirimo ya bose, kuko tubiravye icambere coco nuko nkuko twatweje kubivuga yuko amakuru ari isoko y'iterambere, nuko ejo mwarabonye haraheze iminsi huguruwe amaradiyo abiri bijanye nuko ayo madosiye yabo ariko aratera imbere mu bijanye n'ubutungane. Nta nkeka yuko n'ayo madosiye yandi bariko barayakora ko nkuko bariko ayandi madosiye ari mu butungane akorwa, gusa bijanye n'ibikorwa vya misi yose, ariko igihe kigeze twizeye yuko ayo maradiyo azokugururwa. Nivyo inzego za leta zirakorana ariko imirimo iratandukanye. Dufatiye nko ku rwego rw'ubutungane, nta kuntu umushikiranganje kanaka ajejwe igisata tekiniki hamwe hoba hariho idosiye iri mu gisata ciwe iriko irakorwa yegera mugenzi we ngo amubwire ati dosiye niyi nikorwe ko bari kwinjira mu nzego z'ubutungane, ko bari gutanga amategeko ugasanga biranyuranye n'intumbero y'ubutegetsi, biranyuranye n'intumbero y'uko inzego zitegerezwa gukora imirimo zijejwe. Ariko nk'uko mwama mubimenyeshwa nuko iciyumviro nyamukuru caba kubamenyesha makuru, caba kuri leta, caba no ku barundi bose eka n'abanyamahanga bumviriza ayo maradiyo, icifuzo nyamukuru nuko idosiye yabo y'ivyo bijanye no kumenyesha amakuru yonyaruka hama agakora imirimo ukuri kwamwe.